Murugamba zifise match ikomeye cyane bagomba gukina na Tchad ari N'Djamena birumvikana bamaze iminsi bitegura gukina urukino rwa mbere yuko tuzobakira hano kuri stade Intwari. Ni vyinshi twagarutse ko kuva mu ntango z'indwi ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'ejo wa kane birumvikana uyu munsi twagomba kuza duklotira turabira hamwe muri rusangi ivyo twaravye muri iyi minsi vyose bituganisha koki. Naravye muri match zagiye ziraba kuri iyi ekipe Intamba Murugamba mu gihe yari kumwe n'umumenyereza yitwa Sangwa Patrick Mayan. Mbona ibintu vyinshi bigiye bitandukanye ariko ngira uko nibaza mu mikenyuro y'umugabo yitwa Sangwa Patrick Mayan dushingiye kuri match ziwe zaheze tukanaraba no mu opponent bafise uyu munsi hari ico twokwitega nk'igitangaza tudasanzwe tuzi kuri Sangwa Patrick Ado. Jene baza ko kugeza maka kanya ni navyo novuga ko kuri Sangwa Patrick Mayani ku munsi w'ejo nabonye amajambo yari yabaye menshi bivanye n'ivyo navuga ngo yagiye arashikiriza ava yuko urukino ruza kuba ku munsi k'uyu munsi isaha ya 8 za hariya muri Tchad ariko kandi isaha 9 zo mu gihugu cacu c'u Burundi. Kugeza maka kanya rero Sangwa Patrick Mayana agiye kuba amenyeza umugwi serukiragihugu Intamba Murugamba muri zimwe mu nkino twovuga ngo zitangurana na ya objectif yiwe canke na ya ntumbero yiwe yamaze kuba sezeranira Abarundi bose bo kuvuga intumbero ivuga ngo tugomba gutwara igihugu c'u Burundi mu nkino za kane ya 2027 igomba kubera mu karere ka EAC muri ndavuga ngo mu bihugu nka Kenya, Tanzania ndetse muri aka karere muri rusange niho novuga ngo kandi igiye kuba ibera. Ugacugenda ukaraba rero kugeza maka kanya Sangwa Patrick Mayani inkina amaze kuba amenyereza mu gisero yagirwa Intamba mu rugamba bisa nkaho ibiharuro kugeza maka kanya bitari vyiza nubwo novuga ko ibihugu tugiye kuba duhura na cari kimwe mu bihugu ibintu byo kuba muri eliminatoire novuga ngo izi eliminatoire za aya mahino vuga ngo izi nkino z'amajonjora bisa nkaho Tchad yazimenyereye kuturusha namye ndaba n'ibintu bamaze mu imyaka myinshi kumva ngo Tchad yahereye mu majonjora nabonye atari ibintu bibatangaza hari iwabo bobo n'ibintu bisanzwe ahubwo ikidasanzwe no kugera muri izi nkino z'amajonjora zo kurondera itike ryo gukina kana ibindi byo vy'ama preliminaire byo basanzwe bamenyereye ivy'ama preliminaire n'ibintu bamenyereye cyane n'ibintu bakunda kuba bakina ariko ni Tchad novuga ko yahinduye ibintu bimwe bigiye bitandukanye kuko Tchad novuga ko ari kimwe mu bihugu mu bijanye n'umupira w'amaguru bitamenyerewe cyane. Ugiye ukaraba ni kimwe mu bihugu tazosanga ngo cha surprise gitsinde nk'ibihugu kanaka. Tchad ni igihugu kimaze imyaka igera kuri 2 kitabona amanota agera kuri 3 kuko niba nihenze baheruka gutsinda mu kwezi kwa gatatu kwa 2024 bivuze ngo haraheze imyaka igera kuri 2 ko tuvuga twebwe ngo mu nkino 8 Sangwa Patrick Mayana amaze kuba kina ngo resultat afise mu izo nkino ngo bisa nka hari ngo ni victoire zibiri yatsinze ngo Guinea Bissau mu nkino za gicuti anganya na za Mauritania bobo ivyo nibaza ko ni ibintu baheruka kera nivyo baranganije na Ghana mu nkino ziheruka zo kurondera itike kuja mu gikombe c'isi banganije na Ghana 2-2 ariko Ghana ni nayo yari yabatsinze score ishobora kuba rimwe muri yari yabatsinze ibitsindo byinshi bishobora kuba bitari bwabeho mu mateka nabo nyene ya Tchad yo gutsinda ibitsindo bigira kuri 5 kubusa. Novuga ko rero ugiye ukaraba ni igihugu cabaye mu ivyo bintu kikamara igihe kirekire kibaye mu ivyo nivyo kuvuga ngo twebwe nta musaruro ufatika tuba twiteze mu gisero cy'igihugu wa Tchad ari nayo mpamvu ucubona ko nabo integuro zo guhera mu mwaka weze mu mwaka wa 2025 nivyo kukijanye n'umusaruro n'ubundi ntibarabona umusaruro bifuza ariko hariho bimwe mu byo novuga ko bahinduye bisa nkaho iki gihugu naco kigaragaza ko kigomba kuba novuga ngo kigiye kuba gihindura ibyahahoze byo kwitwa ngo turi igihugu gitoya turi igihugu kitamenyerewe kujanye n'umupira w'amaguru ahubwo natwe tugomba kuba igihugu natwe twitwa ko tuja muri kane canke tuja n'imiburi tudahera ngaha muri aya maturo preliminaire ari no mpamvu iki gihugu novuga ngo carose ukuntu uvuga ngo iyi gahunda ya FIFA yuko ibihugu bigomba kugira ibibuga vyiza byakira inkino mpuzamakungu nkuko natwe novuga ngo mu gihugu c'u Burundi twarose
stade mpuzamakungu stade Intwari nabo barafise stade olympique Marshal Idriss Itino imwe mu stade novuga ko meza yuguruwe mu mwaka weze mu kwezi kwa gatanu. Novuga ko muri rusange nabo giye ukaraba hariho ibintu bishasha bagiye baragira. Ni igihugu nabonye bamenyereza benshi bamaze kumenyereza igihugu bagira nko kuri 20 na benshi n'abene igihugu biki gihugu ca Tchad kugeza maka kanya bazanye novuga ngo mumenyereza Raoul Savoy nawe yaciye mu migwi myinshi igiye itandukanye mu gisaka igiye itandukanye ku mugabane wa Afrika hamaze igihe kirekire. Aje muri Tchad avuye mu mugwi serukiye igihugu wa Centrafrique. Novuga ko nawe numwe mu bamenyereza bashaka nimwe mu nzira ishaka kwereka ko naco ari igihugu gikeneye kuba aho cavuye novuga ngo aho cahoze atariho kigomba kuguma. Numwe mu bamenyereza rero nabo bazoshobora kuza bakakwereka ko ari kimwe mu bihugu gifise objective yo kuvuga ngo ivyo twahozemo tubivemo tuzana umumenyereza afite muri bino bihe vya kera tugira handi hano twahoze tumenyereza n'abamenyereza bo ngaha mu gihugu ciwacu ariko reka tugire iyo changement natwe tuzana umumenyereza bimenyereye kuvuga ngo muri Afrika yaciye muri za Ethiopia za Centrafrique n'ahandi. Ari nayo mpamvu ubona uyu Raoul Savoy ari mu bamenyereza bamaranye iminsi mikeya muri Tchad amaze kumenyeza inkino zigira kuri 4 nubwo nabonye nta victoire nawe nyine arabonamwo ariko ni kimwe mu bihugu girageje kuraba naco gisa nkaho kiriko kiragerageza kuvamo mu vyo cahozemo. Ugacigenda ukaraba rero kuri preparation y'iyi match bisa nkaho nayo nyine bayiteguriye bihagije. Bavuze ngo equipe nationale y'u Burundi nabonye Sangwa Patrick Mana avuga ngo ko batwakiriye ni ibintu twaheruka mu myaka y'igihumbi 1960 canke igihumbi 1970 ngo ni ibintu bitari bikimenyere muri iki gihe tugezemo. Ibintu byo kugomba ikibuga cyo gukiniramo nta no gutegurira ibintu byo kudestabiliza umuntu ibintu byo gushaka nakaja gukorera imyimenyerezo muri hotel ibintu byo gushaka gusa nkaho wateguriye umuntu hanze y'ikibuga atahubwo ibihe tugezemo n'ibyo gutegura hagati mu kibuga ariko bijya byose nimwe mu mpamvu ishaka kwereka ngo igihugu ivyo cahozemo sivyo kigomba kugumamo. Ugacigenda ukaraba igihugu uwabubakiye iyo stade niwe ari na president w'igihugu kugeza maka kanya ico gihugu atwara nico kirimo na ministeri yari yazanye icyumviro cyo kuvuga ngo turihira bene igihugu bagira ku 200 binjire kuri gusa muri stade yakira abantu bagira ku 30 na bica bikwereka ko bariko baragerageza gutegura. Nabonye bamwe mu bakonsulta bahariya mu ma televiziyo hariya avuga ngo niyo match tugomba gukina nk'urukino rwa nyuma kuko ivyo twahozemo vyo kwa madukina inkino z'amajonjora natwarageze ko dukina zino nkino nka finale. Meme n'uyu mukapitene wabo Marius Mwandrumaji umwe mu basatirizi bakomeye twamye turavuga ko akina muri Sam Sport muri Turikiya nawe yagize icyo avuga ngo nico gihe cyo kwitwara neza muri ibi muvuga ngo muri izi nkino. Novuga ko rero ibi ni bimwe mu bintu dushaka kubona ngo eske Sangwa Patrick Mayani bishobora kuba bimworohera kugera ku byo novuga ngo ku ntumbero yiha canke intumbero yihaye nk'umumenyereza wo mu gisaka gihugu Intamba mu rugamba. Jeremba mbona ko n'urugamba rushobora kutamworohera nuko bagiye guhura n'igihugu kimaze igihe mu ivyo bintu igihugu gifise aho cahoze naho kigomba kugera. Ubona ko objective principal bafise atariyo novuga ngo yakure cyane kuko urashobora guhura n'igihugu nka za Seychelles n'ivyo kavuga ngo Seychelles n'ivyo gahunda bafise nuko nabo kizobe igihugu giteye imbere mu myaka 5 iri imbere mu bijanye n'umupira w'amaguru ariko ukabona ngo bafise ivyo bariko barategura. Mugabo Tchad bazi ko ivyo babayemo igihe barazi ko abakinyi bafise n'ivyo benshi nabonye bakina mu vyicaro vya gatatu mu Faransa mu Butaliyano n'ahandi abandi za gusanga arabi wabo canke bakina ku mugabane wa Afrika. Ni kimwe mu bintu rero ushaka kuvuga ngo Sangwa Patrick Mayani nawe inyuma y'izo nkino zigera kuri 8 tubona ngo umusaruro usa nkaho atari kirenga. Inyuma y'inkino nyinshi bisa nkaho bamwe tutomu breminga bivanye n'ivyo umugwisero yagiye Intamba mu rugamba bari kurarondera. Twebwe bisa nkaho ivyo kuja muri mondial tutego turabirondera ko cyane ariko iyi niyo rendezvous rero yo kuraba ngo Sangwa Patrick Mayani nk'umumenyereza mu gisero yagiye Intamba mu rugamba. Inkino nyinshi zimwe twazikinye hari habari mu mvune ariko kugeza maka kanya tugize amahirwe hiyongereyemo nawe mu makinyo ashobora kuba bari barabaye igihe kiremukire mu gisaka gihugu Intamba mu rugamba. Hinjemo ba Saidoni bazonkiza hinjemo ba Cedric Amisi hinjemo n'aba bashasha wanashaka navuga ko active bameze neza aho ndavuga ba Jean Claude Girumugisha ku mugabane wa Afrika ashobora kuba ari umwe mu bakinyi beza. Ufise Yusuf Ndayishimiye ashobora kuvuga ngo ndi mu mugwi mwiza ndi mu mugwi
nka OGC Nice ushobora kuba ari indoto za bamwe mw'aba bakinyi bakina Primus League Burundi canke bamwe mu bakinyi b'Abarundi. Naco ni kimwe mu bintu ushobora kuvuga ngo afise comme atu canke kimwe mu bintu ashobora kujana akavuga ngo numutahe mfise ushobora kumfasha. Afise abarigendi ba ndabita abarigendi kubera bamaze igihe kirekire peut-être mu gisera hanyuge ntamba mu rugamba ba Cedric Amisi afise iyi generation isa nkaho ishushe imeze neza ifise abantu bavuga ngo bariko baritwara neza mu makipe barimo ba Jean Claude n'aba bandi bagiye baratuma ko bakina mu Rwanda canke ahandi ugashugereka ko uwo wundi afise iyo message ashobora kuba yoha abakinyi bandi bakina mu gisera hanyuge ntamba mu rugamba nka Yusufu Ndayishimiye bivanye peut-être n'ama equipe yaciyemo akomeye n'imigwi ndavuga ngo agezemo kugeza amaka kanya canke intambwe agezeko niyo gahunda ya mbere rero kuri Sangwa Patrick Mayani je kubyiwanje mba mbona ko ariho hantu hambere tugiye kumubonera inkino nyinshi nabonye twahuye n'ibihugu bikomakomeye guhura na Gabo ihiganwa ryose igiye gukina iba isa nkaho yiteguriye ko igomba kugitabira yaba kane yaba igikombe c'isi tubuzemo Gabo tuba tubona umenga ni ibintu byataka byanabanga igikuba cacize ariko kugeza amaka kanya rero tugiye guhura na Tchad bisa nkaho twese turiko turarondera ibintu bimwe kandi twese duharanira ikintu kimwe dufise inyota imwe aho kurondera itike ryo gukina igikombe ca kana dufise inyota imwe igomba kandi unaravye burya uretse gusa ko mood itandukanye bivanye n'umwe icashaka canke ngira ngo bamwe barutarutana amadogre y'ivyo bashaka mugabo nibaza ko dufise ibintu hafi bimwe dushaka kuko nkasangwa arabizi neza ko yari amahigwe yiwe yanyuma kumenyereza equipe nationale hanyuma kwa Tchad nabo barabizi nabo ko amahigwe yabo ya mbere yo gukura mu gihugu gikomeye wanashaka bikababera inzira nziza yo kwikura muri uno murongo w'ibihugu 12 vya nyuma muri Afrika kandi bisa nkaho giye karaba bisa nkaho n'ubundi bishoboka nivyo umuntu ashobora kuvuga ngo gishobora no ni nkuko gishobora gukreya surprise tuvuga ngo kimaze nk'imyaka 2 kitariko kiraronka amanota 3 canke kitariko kiratsinda ariko ni nkuko match 10 nizi Sosthene itsindwa match baheruka gukina batsinzwe ndwi ariko batsinze Tanzania ku munsi w'ejo muri FIFA series igisindo kimwe ku busa niyo mpamvu tuvuga ngo rero burya na Tchad tubona ngo imaze iyo myaka itariko irabona amanota 3 bishobora kuza ikadutangaza iri muhira kuko nabonye ambiance yose bose ikintu nabonye mu mutwe kiriyo nico kuvuga ngo ico tugomba no gutsinda igihugu cy'u Burundi kubugye tugenda mu gisagara ca Bujumbura dufise iyo mpamba n'imiburi bishobora kudufasha kuronka amanota 3 canke kubandanya kuko izi ni nkino zo kubandanya batsindiye nkari ibitsindo 2 kuri bingahe birashobora kubafasha bajino ari nayo mpamvu rero mvuga ngo twebwe ni nayo mpamvu dushobora kwitega byinshi kuri Sangwa Patrick Mayani gusumba ibindi byose kwisanga mu bihugu 12 vya nyuma ku mugabane wa Afrika nico kintu ca mbere mvuga ngo je kuri Sangwa Patrick Mayani muri gahunda yari yarihaye yo kujana igihugu cy'u Burundi muri kane bisa nkaho umuzigo wagwiriye kuko mu matsinda yari gukina inkino zigira kuri 6 mu muri ibihugu 4 mu itsinda ibihugu 3 ugahura n'ivyo bihugu ugakina inkino 3 za are ugakina n'izindi nkino 3 za retour ubu rero hiyongeye ku izindi nkino zimusaba ko agomba guhera muri tour preliminaire aze gukina yongere ku izindi nkino 2 kugira ashike kuri wa mugambi wo gushikana igihugu cy'u Burundi muri kane ya 2027 biraza kuba bimusaba ko aza kuba d'abord yatsinze izo nkino zigera kuri 8 kugeza amaka kanya rero iyi niyo ntambwe yiwe ya mbere ariko kandi ugashigereka ko Sangwa Patrick Mayani nivyo no mumenyereza ashobora kuba afise iyo novuga iyo CV ariko hatariko ko yamenyereje mu gisagara cy'igihugu Intamba mu rugamba ariko novuga ko aje kuyongerera ko mu gisagara cy'igihugu Intamba mu rugamba iki rero cuko atari bwamenyeze mu gisagara cy'igihugu naco gishobora kuba imwe muri facteur nawe ashobora kuvuga ngo kuba ari wo mu gisagara cy'igihugu wanje wa mbere ngiye kumenyereza eske nzohasiga iki nigiki nzohasiga ku buryo mu bizandikwa iwanje hazandikwa ko namenyeje mu gisagara cy'igihugu Intamba mu rugamba ariko kandi vise naho nawushikanye kuko sinibaza nk'ubu akazi kiwe gaherenga tuvuga ngo yaramenyeje mu gisagara cy'igihugu mugabo ugiye ukarondera recherche eske ico gihe yamenyeje mu gisagara cy'igihugu yawushikanye ugaca usanga nta hantu na hamwe novuga ngo yawushikanye canke izo nkino nyinshi yagiye arazitsindwa ari naho mpamvu rero mvuga ngo Sangwa Patrick Mayani d'abord déjà dushobora d'abord kwizera ko avec nawe ico kinarondera nk'umumenyereza amenyereje bwa mbere gisagara cy'igihugu Intamba mu rugamba canke umugisagara cy'igihugu wari wose avec yuko kugeza amaka kanya afise squad novuga kikwiye canke effective nziza
kuko sinovuga ngo mu bakinyi beza hari uwo tubura mu bakinyi beza dufise twe dushoboye kuba duhamvya bose nibaza ko bahari nico gihe rero ngo twitega amanota agira kuri 3 pati turavye urwego rwa Tchad inguvu ifise inguvu yerekanye mu kwiteguriza inkino zibiri bagomba gukina no mu ginsero gihugu Intamba Murugamba two kwitega Intamba Murugamba zo gutegwa ingorane canke ibibazo muri match na Tchad ku rugero rungana gute ikintu ca mbere nuko jewe novuga nkunze kuvuga ngo nisanganye ariko n'igihugu kibi cacu kuba twisanze hano hantu bishobora kuba byanavuye kuba tutashoboye gukina inkino za gicuti zihagije muri treve yaheruka vyaciye bidutereka mu bibanza vya kure cane ku rutonde rwa FIFA kuri rwa rugero rw'uko twisanga mu bihugu bigira kuri 12 vya nyuma ku mugabane bigiye kugwana kugira ngo birabe yuko vyoronka itike ryo kugera hahandi abandi bari ho kurondera itike ryo kuzokina igikombe ca Afrika citwa CAN. Ni igihugu ca Tchad jewe ku bwanje nemeza ko gishobora gutanga challenge ku Ntamba Murugamba kuko hari aho bamaze kuvyerekana mu nkino zigiye zitandukanye baravyerekanye bakina n'igihugu ca Mozambique muri match bariko kunganya ibitsindo biri ku bindi ubwo bari banahawe wanashima n'ikarata itukura hakiri kare cyane muri uru rukino ikarata yari yahawe umusore yitwa Mani ku minota 68 ariko birakunda inyuma yo kugombogwa igitsindo ku minota 78 bwa mbere bari batsindiwe n'umuntu umusore yitwa Muandiriaje inyuma yo kugombogwa ico gitsindo ku minota 78 mu minota 96 Girdo aterekamo igitsindo ca kabiri birangira navuga basa nabanganije n'iki gihugu ca Mozambique ariko kandi banerekanye ubwo bushobozi bwo gushobora kubona igitsindo mu izamu ry'umugwi uwo ari wo wose mu nkino zishika nko kuri 5 zikurikirana. Iki ni ikintu kimwe gikomeye impamvu babona ikintu gikomeye nuko dusubira kuri resultat za equipe nationale y'u Burundi naho karabo gasanga biratandukanye cyane kuko twebwe match 5 ziraheze dutsindwa zikurikirana match 6 ziraheze atagitsindo turonka mu izamu ry'umugwi twahuye nawo match kandi 6 ziraheze atarukino na rumwe dutsinda imvikana ngo equipe nk'iyi nayo ya Tchad muri match 5 banganijemwo match zigera kuri 3 banganijemwo match imwe bagatsindwa zigera kuri 3 bafise performance nza kuruta twebwe ariko kandi ikintu je navuze gikomeye ni iki kintu cy'uko bo niyo batsinzwe basizo match batsindwa baronse ibitsindo kuko nka match batsinzwe na Centrafrique batsinzwe 3-2 match batsinzwe no Buganda ni 2-1 ni match zibiri batsinzwe no Buganda 2-1 match banganije na Mozambique banganije 2-2 kandi cya kabiri bakironse bafise rouge hanyuma iyo wihweje burya muri Tchad abantu bakuze canke bari bakunda umupira cyane muri kahise kabo kuko barakubwira ko muri Tchad muri rusangi ibice 30% aribo bantu bari bita ku bijanye n'umupira w'amaguru bijanye no gukunda ibintu by'umupira w'amaguru abantu benshi ahubwo bakunda izindi sport nubwo Tchad bagize abasatirizi canke abakinyi babo beza bagiye gukina amahiganwa agiye atandukanye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa niho bakunze kuramurira baratunze par exemple nk'igisore citwa Nambatinge Tokomo batazira Toko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 970 gutyo na 80 yakina muri equipe ya Paris Saint-Germain baratunze igihungu bita Abdoulaye Karateka cakina muri Paris Saint-Germain muri iyo myaka baratunze n'umusore yitwa Ndoram Jafet yakina muri equipe yarakiniye Nantes yarakinye ni equipe ya Monaco mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 990 barafisa aba sportif babaserukiye ku mugabane wa Buraya henshi ariko batigeze na rimwe bagira ikintu bagirako bakunda imikino ya za karate ya judo kuko wanashima barafise no mu serukizi yabaserukiye muri Jeux Olympiques muri 2012 baserukirwa n'umusore yitwa Abakar Germa muri 2012 barakunda kandi imikino ya basket kuko nibukanye neza ko 2012 equipe ya Tchad yanageze no mu nkino z'igikombe ca Afrika ca basket citwa Championnat d'Afrique de basketball
baritaho iyindi mikino mugabo football yitabwaho canke yakundwa n'abantu bake ariko nyuma vyagiye birahinduka gahoro gahoro batanguye kumva ko uwo mukino batereranye bivanye n'aho isi igeze n'ahantu iri kwirarungika si basket iyoboye isi nubwo basket irimo amafaranga menshi si judo iyoboye isi ahubwo umupira w'amaguru uyoboye isi bitangura gutuma rero babona ko bakwiye gukora impinduka yaba mu bijanye nuko bakora abamenyereza n'ibindi bigiye bitandukanye batangura kubona ko hari ahantu handi bogeze umupira w'amaguru wabo na cyane cyane batewe intege na match zigira kuri ziri batewe batsinze igihugu ca Mauritania match zibiri zikurikirana baravuga bati nimba Mauritania dushobora kubananiza tweho nta kuntu twohindura mu myaka ya 2002 nibwo Tchad bongera gutangura kugaragara basi n'imiburi y'umupira w'amaguru kuko ntibari bwigere banakina n'inkino za makarifikasiyo ya Coupe du Monde baje gutangura kubikina 2002 uyu munsi baritabira izi nkino z'ama eliminatoire canke z'ama preliminaire zo kurondera igiye gukina kandi ukabona ko bariko barahangana kuko na match zike zirenganye zaravyerekanye banganya n'ibihugu vya Ghana banganya na Mozambique yumvikana ngo hari ahantu bamaze kugera bafise umumenyereza yitwa Raoul Savoy azi neza uyu mupira wo muri Afrika kandi caca na makipe matomato kuko yaramenyereje ibihugu vyinshi harimo nka yaramenyereje Ethiopia yaramenyereje Centrafrique yaramenyereje n'igihugu ca Gambia n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye yaramaze guca n'imiburi nko mu selection arenga 8 hano ku mugabane wa Afrika arawuzi neza ndetse n'umugabo nubwo atagize ibihe vyiza mu makipe amwamwe canke yagiye arirukanwa par exemple nka bari kwirukana muri Centrafrique afise umupira mwiza yigeze kubazwa vuba hari muri 2024 bamuza kubijanye na style doje akinisha ko nibaza ko ari cyo kintu cyambere umuntu yibaza ku ntamba mu rugamba yego arabaza wati mbega wewe nk'umumenyereza ko tubona buri gihe ibintu vyawe bihindagurika ukoresha uburyo ubuhe bwo gukina yishuye mu majambo makaravuga ngo maze kwiga bihagije ku mupira w'amaguru wo muri Afrika yaramenyereza Centrafrique ati maze kwiga bihagije ku mupira w'amaguru wo ku mugabane wa Afrika ati gutunga abakinyi bavuye mu bihugu vyinshi bitandukanye vyaha ku mugabane bivanye niyo bava bakina niyo babakinira uribaza ko atari ibintu vyoba bigoye kugira umukenyero umwe wo gukina n'umugabo ahindagurika cyane rimwe na rimwe cyane yisunze karite z'abakinya afise kuko agendera kuri karite abakinya baba bariko baratanga hanyuma nawe agatora ikintu ciza cyo kubakinishamo kugira ngo bigende neza nubwo bakunze kuvuga ko Savoy mu gihe ciwe canke ahantu henshi yagiye raca n'umugabo akunze gukoresha umukenyuro wa 4-2 niwo mukenyuro kenshi akunze gukoresha mu mikino yiwe itandukanye byumvikana ngo n'imbere y'intamba mu rugamba dushobora kwitega ko umukenyuro ushobora kuba 4-2 akaba afise umusatirizi wiwe yitwa Marius Muandirimaji akina muri equipe ya Samusport akomeye nabonye kuri match batsinzwe na Livecontroller yo mukinyi mwiza yabonetse ku ruhande rwa Samusport wanashima no kuri match yindi bari bakinyi bari batsinzwe na equipe ya Fenerbahce nawe yabaye umukinyi wa mbere yarose amanota menshi ku ruhande rwa Samusport yarose amanota ashika kuri 7.8 equipe yo yatsinzwe match bakinye na Mozambique yarose mu gitsinda niwe mugabo asa n'uyoboye canke n'ubureruye ubusatirizi bwande bwa Chad ikintu kimwe nabonye afise nka karite sumukinyi azi gukinana na bagenzi we kubijanye no gutanga amapaso ya ahubwo n'umukinyi afise aka kantu ko gutsinda cyane atera mu izamu kenshi afise style yo gutsinda déplacement iyo abadefenseur bahagaze nabi bari karengana gusa ashobora kukubona mu gitsinda kintu cyambere rero novuga ko bwa mbere na mbere umupango wose twopanga dutegeza gupanga umupango utuma twirinda gukora ama erreur muri defense twirinda ijya pressure ikuri imipira hagati mu kiba kuri nimero 10 igirungika directement ku musatirizi wabo
ivuye hagati ahanini kuko deplacement ziwe nizo kibazo. Hanyuma bivanye nuko tutizera intamba mu rugamba zacu rimwe na rimwe muri defense ari amakosa amwe makunze gukoreka, ubwo dutegerezwa kurinda cyane hagati mu kibuga. Sino saba Patrick Sangwa ngo hindura style doje ukinamwo, nubwo nawe nyene nabonye rimwe na rimwe abahindagura ugasanga rimwe yakinije 3 5 babiri imbere. Twabonye ku match twakinye na za Gabon akinisha 4 babiri, ariko ugatsakura ugasanga nyuma twari ko twisanga muri style ya 5 4 1. Naravye mu match menshi wasanga tuko twatakisha mu nimero 9 umwe, ugasanga ni bienvenue rimwe na rimwe, ugasanga biragoye. Je umukenyuro no propose no mukenyuro canke style doje y'abakinyi 4 muri defense, ariko hakajamwo aba mediateur aba 6 babiri milieu défenseur, agashiramo mu nimero 10 mwiza, n'abasatirizi bo ku mpande turabafise kuko dufise ba Jean Claude n'abandi ngira ngo turaza kugaruka ku bijanye na squad ya 11 twibaza ko botanguza mu kibuga, agatanguza abasatirizi 3 imbere, no kuvuga 4 2 1 3 ku bwanje, kugira ngo kuko Tchad si equipe iza kutwempoza je, ni equipe iza kudefanda, iradefanda igerageze kudugana nako gucisha imipira hagati mu kibuga, hanyuma barondera ukuntu directement bashikana umupira ku musatirizi atsinda ivyo bitsinda, nuko baza gukora. Rero ku bwanje mba mbona umenga ikintu ca mbere cyo gukomeza ni defense ni ca mbere, ariko iyo defense nishobora gukomezwa n'ubwinshi bw'abakinyi baza ko bayirimwo, ahubwo iza gukomezwa n'ituze riza kuba riri hagati mu kibuga. Nta basatirizi benshi bo ku mpande Tchad ifise baza kudugora, baza gukoresha direct mu mukinyi w'umunimero 9, kandi imipira myinshi ugiye kuraba mu passe menshi bagiye baramuhereza no muri equipe ya Samusport ibitsinda kunze gutsinda, nuko yiga defense ukuntu ihagaze, hanyuma karindira wa mupira uvuye hagati mu kibuga uduga umuhuza we n'umunyezamu, agacaho agasiga azi kwiruka, azi no gutsinda ibintu bijyanye byo kurenza imipira abagardie byo kumanza gucenga, afise sanfru wayi gutsinda ivyo bitsindo. Nivyo jewe nibaza ko baza gutegezwa gukoresha. Kubwanje mbona ko 4 2 hagati mu kibuga, hanyuma umunimero 10 umwe gacukinisha abasatirizi baza kuma bagaruka gufasha wa mukinyi wo hagati mu kibuga umwe, ariko akina kuri nimero 10 biraza gufasha equipe nationale kubwanje. Ivyo biratwereka inguvu ntamba mu rugamba zishobora kuba zifise, wanashaka n'inguvu equipe ya Tchad ishobora kuza kuba ifise mu kanya gato igihe cy'isaha 9. Ariko mu nkundire twinjire muri iki kintu, uvuze ikintu gikomeye